kubera ko abantu bategerezwa gutembera kwanza mu by'ukuri nibaza ko hariho ibihugu usanga biri mu mico yabo n'imico gutembera bije muri culture natwe nibaza ko nk'abarundi turakeneye ico kintu kuko iyo uri kuratembera uraruhuka amastres agahera uriga ico kintu abarundi baragikeneye turavuga tutireka natwe muri kino gihugu natwe tuzane contribution yacu nk'abajeune benshi niho bagiheza ishure canke bariko baraheza ishure muga kamwe tutireka tworiente inguvu zacu muri kino gisata kubera ko umwe wese mu by'ukuri isi dushaka kuzana isi yose itembere kino gihugu abantu ni benshi twebwe n'abandi usanga tuba dufise abakiriya batandukanye hanyuma plus tuba benshi no kuvuga yuko plus twinjiza abantu canke dushobora gutembereza abantu benshi ku ma lieu touristique asanzwe ari ngaha mu gihugu intambamyi ziba zikenewe kugira ngo biguhe ingufu kugira biguhe ingufu kugira ngo binakugurure turondere way ntucike intege nibaza ko ico navuga menshi cyane anatanda yuko tugira ikawa nyinshi ishobora kutuzana amafaranga canke tugira icayi canke tugira n'ibindi bishogwa bitwara umwanya bitwara igihe tuvyibukanye mugabo nkamwe dushoboye gukorera hamwe tugateza imbere tourisme irashobora kuba isoko y'iterambere rya kino gihugu tourisme irashobora kuba umushinge wubatse ekonomi ya kino gihugu ivyo turabivuga kubera yuko turabizi ko n'ahandi biba rero uruhara sugwanje gusa uruhara sugwanyu gusa twebwe umwe wese arashaka gukanguka akagira utwo tuaction duto duto akavugira iki gihugu yirengagije bibi mugabo tugashira accent kuri vyiza aho turi hose turi kumwe n'abanyamahanga mbega tuvuge guti iki gihugu tutari mu Burundi tuvuge guti iki gihugu bakunzi ba Ciro Media tubaramutse tubifurize amahoro y'Imana mugire aho muba mwubahwe nandi dusangiye ibiganiro vy'akataraboneka ni ka Ciro Media ibanga ry'abatunzi kwije muri kumwe na Jeff Niyonzima uyu munsi twagiriye bakujya kwakira umusore umujene mwiza kandi twongera tunabibutsa ko dusanzwe dukora la photographie mushaka gukurikirana ndetse ivyo dusanzwe dukora ibikorwa byacu urashobora kuja kuri IG canke Facebook je photography hose murasanga ko ibikorwa tubanze gukora hama muzitwane tubafashe mukeneye ama image meza cyane turabikora kandi tubikora neza ku mwanya mwiza tubabwira rero ati karibu cyane rero tongeye kugaruka gato muko mubona ku masikini yawe murabona umutumire twatumiye umunsi ahagiye kutuganira ku buzima bwerekeye imigenderanire canke kugira kumenya Burundi ariko kandi twagira tumuhe kanze abanze idondore abakunzi bagaciyo Media turagaye kaze urakoze cyane Jeff nitwa Bonaventure Nick ndongo ishamwe yitwa Mountain Ventures nishamwe natanguje mugabo ndi kumwe n'abandi tumaze igihe turiko turakora mwakoze kudutumira urakoze cyane Bonaventure sanzwe ndabazi canke narababonye muri abantu muri ko muramenyekanisha Uburundi tugiye mu gisata no vuga ngo tourisme ni gikorwa mwatanguye gute niki cyatumye mwiyumvira kugira mu shoye gutangura ico gikorwa murakoze kuri kino kibazo twatanguye 2017 hanyuma dutangura buke dufise ku mutima guterera kugira ngo dufashe mu guteza imbere le tourisme kuko turabizi yuko kugira ngo ikintu gitera imbere gisaba yuko gikorwa n'abantu rero twarabona mu bindi bihugu tukabona yuko tourisme yabo ikiratera imbere iraboneka iravugwa mugabo biciye ku bantu bariko barayikoreramo turavuga tutireka natwe muri kino gihugu natwe tuzane contribution yacu nk'abajeune benshi niho bagiheza ishure canke bariko baraheza ishure mugabo kamwe tutireka tworiente inguvu zacu muri kino gisata kubera yuko turabona yuko ari gisata kidacari kure gikeneye abantu boshobora kuzanayo ivyiyumviro boshobora kuzanayo inguvu hanyuma naco gitera imbere
turiko turabiraba mu Burundi hariho novuga ngo ishuri risanzwe ryigisha ivya mukerarugendo iyo ishuri bitwa hôtellerie tourisme bega kugira mwiyumvire ico ciyumviro cyo kugira ngo mutanguze ico gikorwa mwamwize ibijanye n'ivy'ingenzi jewe sinize mu ishuri ibijanye n'ivy'ingenzi par contre nize ibijanye na finance et comptabilité muri finance et comptabilité nize kenshi namavuga yuko nize entrepreneuriat kubera yuko harimwo icigwa nakunda cyane cyo kwitunganiriza imigambi rero sinize ibijanye na hôtellerie et tourisme mugabo je me documente kuri ico gisata kinyeteresa ndasoma ibitabo ndaraba des vidéos juste novuga yuko ibijanye na tourisme ni domaine yanje ya recherche nubwo mba ndiko ndaraba kuri internet niyo subject yanje kubijanye na recherche. Okay, waravyumviriye ukuvuga ati nubwo nize ibijanye na finance Tego jewe ikisata cha tourisme nigezwa kumva ko ari cyo kintu canje uriko uravyumviza womengo ni ibintu nyene bidahuye ariko nico nyene ahubwo nyene ugiye kutwigisha gute ushobora kwisanga mu bintu nk'ivyo bijanye na tourisme atari ivyo vyiga ni cyimviro ni ndoto wakuranye wumva wewe wavuze ko kwitunganyiriza imigambi nivyo nawe n'umugambi mwiza kugira ngo ushobore gukora ikintu ko umuntu wese akora ikintu kugira ngo kimuzanire amafaranga ariko kugira bize nivyo wavuze kutubwiye ko wagize amarecherche byaroroshe kugira ngo ushobore gushika ku iyo ntumbero biba vyoroshe iyo uri kuja mu kintu umutima wakunda d'abord ya peu importe uko mutangura ubuzi yuko ikintu ndimwo mu byukuri l'objectif yanje nivyo amafaranga turayarondera mugabo l'objectif nyamukuru ni mbone yuko muri bino biriko birakogwa nanje hariho ikintu ndiko ndaterera mu ntango biragukuta amafaranga d'ailleurs ukayashiramwo ayiwawe ukembetisa nk'ibija vya tourisme bon birasaba yuko ubanza gutembera birasaba yuko ubanza kumenya amali atandukanye birasaba dis-moi un investissement ya mugabo ububizi yuko il faut ko ndekura kugira nzi shobore kugira ico ninjiza ikintu cose ya rero novuga yuko nishura kuri ico kibazo ntibiba vyoroshe mugabo uko biba bimeze kose umuntu aravuga ati ndabijamwo kandi ndabigiyemwo ntariko ndarondera kunguka ku munsi wa mbere ndabijamwo mfise iciyumviro c'igihe kirekire ya noko iyo umujene nka wewe canke nk'abandi biyumvira ikintu cyo kugira ahuriza abantu hamwe kuko wavuze ko muri ishira hamwe bisaba kuba office d'abord umutahe kugira uvyumvisha abandi bajene uvuga ati twoja mu igisata ca tourisme tukazana ingenzi kugira ngo harimo no kwerekana Burundi ishusho y'igihugu cyaroshe kugira ngo abandi bandi bashobore kukumva hewe ntibiba vyoroshe ndakubwije ukuri nuko equipe d'abord twatanguranye ntituba twumva ibintu de la même façon mugabo je nk'umuntu abona iyo ari karaja jewe simpagarara par rapport à ça oya ahubwo ndabandanya nka komeza kuri ico ciyumviro hanyuma abavyumva mukajana abatavyumva sinca ndabikurako kubera yuko ubuzima bw'ishamwe burya ni bunininya umwe arashobora kuba efficace muri kino ubundi akaba efficace mu kindi muga kugira ngo uronke abantu muca muvyumva kumwe mu ntango ntibishoka genda uko nyene mugabo birasaba yuko wewe umurongozi uhabona ni sawa uhabona ni sawa hanyuma ugenda urubaka equipe nibaza yuko muri no myaka ishamwe ryacu rimaze ndafise experience yuko juste bon ukuntu twagiye turakora n'ukuntu twagiye turongera abantu muri equipe bivanye n'amabesoin tubona no shobora kwikivuga gutyo mu ntango abo twatanguranye turacari kumwe mugabo hariho n'abandi bagiye barahojonye notre equipe bivanye n'amatala canke n'ukuntu no kutavyumva ya tuti baravyumva barafise passion yavyo uyu muntu turamukeneye muri equipe kandi ugasanga baraje baraterera ikintu kinini ya nibaza yuko umuntu yatanguye ikintu n'ivyo arashoka ijamwo avuga ati kangene ngerageze reko bikunda agasanga siho hiwe cavuga ati kandonderera handi nibaza yuko n'abajene uyu munsi ko ariho cyo kintu tudatahura
kubera ko nivyo urashobora kuja mu kintu ugasanga isa ahantu hawe fo kurondereza ahandi umva ko bikunda kuko niho naryaterambere twashobora kwishikako. Okay, Bonaventure nivyo wakutubwiye utanga igikorwa kandi uragisize mu ngiro urashiza abantu hamwe watubwiye ko ari nkishira hamwe sinzi ko twavugishamwe canke agence ko hariho n'izindi agence zikora nkuko kwayo mwebwe muri ko muraba ukuntu muri ko murakora nk'i Mount mubona intumbero yanyu canke vision yanyu muzoyishika ko vyoroshe aho Uburundi uyu munsi gisata c'ingenzi mengo kirahuba mengo ntikiro kiragira ingufu cyane mwebwe nka mwebwe mubona kugira mugere kuri vision yanyu haburiki hakenewe iki? Icambere je nshima nuko ntitwitwenyene hariho nabandi ivyo turiko turakora bariko barabikora hanyuma umwe wese mu byukuri isi dushaka kuzana isi yose itembere kino gihugu abantu ni benshi twebwe n'abandi usanga tuba dufise abakiriya batandukanye hanyuma plus tuba benshi no kuvuga yuko plus twinjiza abantu canke dushobora gutembereza abantu benshi ku ma lieu touristique asanzwe ari ngaha mu gihugu ya rero nibaza ko intumbero nyamukuru twari dufise turiko turayishikako ndabona no kubona iki gisata kifise abantu bariko baragikoreramwe kandi tukabona a mouvement y'abatouriste rero twebwe turafise abatouriste tutembereza hariho n'ayandi mashirahamwe arafise abatouriste atembereza nibaza yuko abantu bashobora kuvuga témoignage neza nibajya abantu bajera ama lieu touristique kubera yuko harageze igihe ukuntu mu bavizita kenshi ukuntu tubavizita kenshi kandi bakaronka Mountain Ventures yazanye hanyuma irindi shirahamwe ryazanye irindi tukagira iyo movement imeze gutyo ama lieu touristique nibaza ko niba bashobora kuvuga bati turabona yuko aba bajene bariko bari muri iyi secteur bariko baradufasha gutuma bino bibanza vyacu bigenderwa rero intumbero niyo kandi ntitwita kwinkubire mu ntango hariho nk'ibihugu usanga bishobora kwakira imiliyoni 10 z'abatouriste ku z'abaturiste mugabo twebwe ntidushaka guhera ku miliyoni 10 turabizi yuko hari ibanga byo gutangura buke buke hanyuma kugendura kura nimba mu mwaka uheze hariho le chiffre twashoboye kwakira twiteze yuko muri 2025 tuzodubula canke tugwize na gatatu rero mu kintu cyose nibaza ko hariho gutangura hari gukura ikintu ciza nuko umuntu yilance hanyuma akagenda arakura akagenda riga de l'expérience nuko okay uvuze yuko mu gutangura nivyo umuntu yatanguye kandi igikorwa agashira mu ngiro ariko kandi arakeneye n'abashaka kumufasha bega mwebwe nka murakeneye abantu bashaka kuba support murakeneye abantu bashaka kuza gushikira ico gisata canyu canke iryo shiramo ryanyu cyane gose nta umuntu wari wese afite ikintu ariko arakora yamakeneye yuko akora vyiza yamakeneye ko akora vyinshi rero ivyo kugira bishoboke toujours aba partenaire abantu dushobora gukorana turabakenera hari ibintu byinshi tubona turonse twoshobora gushika ku indi niveau hari ibintu nivyo turakora uko tungana uno munsi muga tuvuga tuti nkamwe turonse barashobora kwiyimplika mu byo turiko turakora twoshobora gukora binini mu Burundi hariho ibisata bitandukanye vy'amatouristike tuzi hariho nka za yiri muri muntuze ya mu Rumonge hariho na site Karera iyo uri kuraziraba ni namasite meza ariko uri kuraraba intunganya yayo kuntu atunganije ubona mengo ntibishemeye bega mwe mufise umugambi gute kugira ngo dufate nk'ugehane Karera ashaka nk'utwara ingenzi hotel nabonye mengo ni hotel imwe bega hamwe mworanka ingenzi nk'amajana 2 umva vyo koroha hamba akata amahoteli karubako habura iki mbega uwo mugambi nawo ufise uvuga ati twebwe nk'abantu biyangaje mu ikoko aho n'ingenzi tuzizana dushaka kurara ahubwo naho nyene impande yaho hantu kwiyomiriye nyene birashoboka uwo mugambi turawufise ngira ngo icambere no banza guhera ko mu minsi hari imyidogo yuko ibibanza vy'iratiro bidasukuye bitari attrayant mugabo je ndiko ndatembera ku ma lieu touristique actuellement ndabona yuko hari impinduka
uragenda ukabona yuko ibijanye n'isuku ibijanye no gutunganya gushasha biriko biraba nukuri nibaza ko duse igihugu aho abantu bariko barakangukira potentiel ya tourisme kandi ikintu ciza ya hanyuma ibijanye n'amahoteli ariko arubakwa ya nivyo ntidutangu bisa nuko ari bisata bikiriko biratangura mugabo uburyo biriko birubakwa jewe ndafise umwizero kandi natwe turafise imigambi turiko turategura haba mu guterera mw'isuku ku mariye touristique turabifise mu myiteguro yacu haba no gukonstruira mu kongereza ingendo dushobora kwakira izo ngenzi zikaryoherwa zikishima navyo turiko turabitegura turabifise mu maplan yacu ubushize twarigeze kubonanye n'icubahiro umukuru w'igihugu ariko aragendera amamire touristique aho avuga ati igisata c'ingenzi kiri nyuma cane aho abantu bateko bacitwararika aho bariko baramusigurira ukuntu tufate nka mengo ibururi imuramvya bamusigura nkuko umwami Mwezi Gisabo ukuntu yagenda n'imigirwa bagira arabona ko ari ikintu ciza mwebwe urumva ko mwakwiseho nyaho kuko na president ariko arabihamagarira ko gishobora kuba igisata abantu bitwararika nka mwebwe mumaze kumva ico cyumviro cyo mu gihugu mwasizemo ingufu zingana gute kugira ngo ico gisata gikure cyane nkuko duvugira nko myaka bavuga yuko igihugu kizoshobora igihugu giteye imbere kizogere ico gisata kizana amafaranga menshi mva makungu mwiko mubitegura bote twebwe uburyo twakoze d'abord turashima kubona nyaricubahiro yarashoboye kugendera ibibanza vy'iratiro ni ikintu ciza ni ikintu catumye n'abandi babona yuko mu vy'ukuri hari ibintu dufise muri kino gihugu turashobora kubigendera kandi tukaryoherwa kuko kubera iki abantu bategerezwa gutembera kwanza mu vy'ukuri nibaza ko hariho ibihugu usanga biri mu mico yabo n'imico gutembera bije muri culture natwe nibaza ko nk'abarundi turakeneye ico kintu kuko iyo uri kuratembera uraruhuka amastress agahera uriga ico kintu abarundi baragikeneye surtout nko muri baragikeneye gusumba n'abandi bose hari igihe usanga umuntu yaciye muri saison akumva vraiment ararushe rero iyo bishitse ugahindura milieu wari nk'ibujumbura ukaduga ruguru ukamara igihe canke ukatembera ku mariye touristique atandukanye uva nayo inspiration uva nayo ivyiyumviro bishasha rero kubona umukuru w'igihugu yarashoboye gukora zijya ngendo ku mariye touristique nibaza ko bikwiye kuba inspiration ku murundi wese kugira ngo twumve yuko mu buryo bukenya umuntu aba afise arashobora guplanifier n'imiburi buri nko ku mwaka akavuga ati reka uno mwaka sinshobora kugira tour du Burundi mugabo ndashobora kugenda mu Rumonge hamwe ndashobora kugenda mu Ijenda ndashobora kugenda imuramvya ndashobora kugenda mariye touristique umuntu wese akabishira muri plan gutembera wenyene canke ari kumwe n'abagenzi bakabitunganya canke ari kumwe n'umuryango agashobora kwitunganya akavuga ati reka aka kantu ndabizi ko karazosaba uburyo nshire uburyo ku ruhande kugira ngo nshobore nko muri vacances dushobore gutembera n'abana tugende mu Cibitoke tutembere dogo tugende park quand même tugira ibintu nk'ivyo kandi ndazi ko vyodufasha gukira vyodufasha kubona yuko Burundi si bubi Burundi ntibukenye gose mugabo Burundi burafise irashobora ko gushaka yego nuko nyene rero twebwe nibaza yuko turabizi yuko kugira ngo umuntu akore ikintu neza arakeneye ubumenyi twebwe tubandanya twiyubaka muri iyo niveau karisha ubwenge turafise ibitari bike twakoze avec notre équipe mu bijanye na formation mugabo turumva yuko hariho n'ibindi tugikeneye nibaza yuko na leta irashobora kuraba igategura ama formation abantu bari muri gisata kuko benshi bariyo mugabo ntibavyize kw'ishuri n'abavyize kw'ishuri baba bafise amateori mugabo pratique ni bashoboye juste kubitunganya n'imiburi nko kuri 6 mois canke ku mwaka canke ku mezi 3 bakama bariko bararondera ingene bakarihiza ubumenyi abari muri iki gisata ndibaza yuko umusaruro ushobora kuba mwinshi rero twebwe tubandanya gutyo ivyo dushobora turiga ku internet kandi tukabandanya duhamagarira ingenzi abarundi hamwe n'abanyamahanga kugira ngo bashobore kugendera kino gihugu barabwiza bwacu bige histoire yacu
nibaza ko ari ibintu nk'ibyo ko barongereje inguvu kandi tuzobanda tuzongereza. Ahubwo hari akabazo numva nogana nkubajije mbega ko ivyo hari amamiliye touristique dusanzwe tuzi mbega ayandi ashaka kukira kuba mashasha hakaba ayandi mashasha byo birashoboka hata gumye yandi tumusanzwe tumenyereye? Birashoboka cyane, birashoboka gose, ahubwo kubera yuko d'abord ahari turashobora kuba habe ameliore kandi hahari kubera habaye créé birashoboka ko muri 2025 urumva tugira ibindi byumviro byo kongereza amaliye touristique. Turashaka gukrea amaliye touristique mashasha. Birakunda, birashoboka yego, kandi no mu migambi natwe dufise turizera yuko Imana idushoboje no mwaka dutangura gukorera ku kibanza gishasha ciwacu. Yego. Nibaza yuko tuja ku musozo akandi kabazo nogana nkubajije nivyo mwege mwaratanguye igikorwa y'ugitanguye ntiba vyoroshe nkuko bitubari intambamyi mwahuye nazo nizihe zatumye zabagoye gose kandi muvuga ati izi ntambamyi kuyacu zigwanye vyatugendeye yuko? Urakoze. Intambamyi zo ni nyinshi, intambamyi ni nyinshi, mugabo turabizi yuko intambamyi ziba zikenewe kugira ngo biguhe ingufu, kugira biguhe ingufu, kugira ngo binakugurure turondere way out, ntucike intege. Nibaza ko ico navuga kiri récent. Urabona nk'ubonye ikijanye na transport, ikijanye na transport urazi yuko turafise ikibazo kubijanye n'ibitoro. Ibintu byaragize impact nini cyane bikorwa dusanzwe dukora, twebwe gusa n'abandi. Nk'ubunya akarorero muci riheze twazise ingendo zitari nke twari twateguye gukora, umugabo tuba obligé kuzanira. Urumva nk'iyo ntambamyi ikomeye, mugabo twizera yuko avec la situation yiyameliore kubijanye n'ibitoro ku gihugu, bizogira akarusho no kuri kino gisata cacu. Hanyuma ibindi navyo ni ibintu bisanzwe, uburyo buba buri limité, hanyuma les équipes bisaba kwiga gushasha, ni ingorane nk'izo. Ingorane nk'izo kabisa. Nibaza tuja ku musozo nivyo wewe usaba iki nka wewe nk'umurongozi wa Mount, usaba abandi boshobora gusupport kugira ngo nivyo watubwiye leta ko itegeza gushiramo ingufu kugira ngo iki gisata kitegeze kuko na kare ni gisata yumva ko leta arishaka gushiramo ingufu gusumbya umuntu ari nyuma, ko leta yoyo amahera zokwinjira kandi yinjira mu gihugu. Wowe isaba iki? Nsabe juste abantu batandukanye bibaza yuko bafise umutima kuri iki gisata. Turafise imigambi, barashaka kutwandikira amaide menshi dushobora gukorana nabo, kandi ashobora gukontribuwa mu guteza imbere kino gisata. Igisata ndabisubiremo, ni gisata gihambaye, ni gisata cagutse, ni gisata gishobokamo ivyumviro vyinshi mu bijanye no guteza imbere le tourisme. Rero ndabahaye ikaze baze, vraiment turafise ama ide menshi cyane dushobora gukorera hamwe, kandi agashobora kuvyara akazi, agashobora no contribuer mu iterambere ry'igihugu. Hanyuma leta nayo turayisaba yuko yoshiramwo izindi nguvu nkuko nabivuze, bige ingene boshobora gutegurira ama formation abantu bari muri kino gisata, kuko ama formation arakenewe cyane. Burya ingenzi ije mukayifata neza, mukayitreta neza, ihamagara iyindi. Rero nibaza yuko leta ntiyovuga ngo irimwo, kuko le service twe Mountain tuza gutanga n'abandi baza gutanga nivyo bizogira impact kuri zijya ngenzi zisubiye Buraya, zigiye muri Amerika n'ahandi. Kamwe nibaza ko bagize ibihe byiza, bazobisharinga abandi. Rero gouvernement yo kongeramo inguvu, igategura ama formation ku bantu bari muri kino gisata, kumburi n'abandi bafise bagifise biyumvira ko boshaka kukijamo, hanyuma bashira amashuri. Nibaza vraiment turacakeneye ibintu byinshi. Ikindi naco bafashe
ba branding kino gihugu uravye ibindi bihugu birashobora kwinvestisa uburyo bwinshi kugira ngo ibihugu vyabo bivugwe plus igihugu kivugwa hanze plus gitera imbere plus n'abari abantu bashobora kuza kubera bamenye igihugu bamenye ko hari ivyinshi bishobora gukora canke no gutembera cane gose urumva twebwe hari aho tugeze mugabo hari izindi nguvu zigiyemwo nukuri vyofasha kugira ngo abantu baze ku bwinshi urabona nka kino gihugu caciye mu myaka myinshi ya crise y'ibintu bimeze nabi hanze baba bazi igihugu mu buryo butari igihugu Kenya igihugu caciyemo intambara rero birasaba yuko iyo shusho ihinduka mugizohinduka gute izohinduka kubera hagiyemwe uburyo ivyo vyiza bihari bimigwa n'ivyo bibi byavuzwe igihe kirekire ivyo vyiza biboneke biseruke kandi twebwe twibaza yuko nkamwe dukoranye na leta igakora kuri ubwo rugezo runininya natwe tugakora kuri ubwo rugezo dushobora gushika ko nk'amashyirahamwe mato mato nyabaza yuko umwimbu woba munini urakoze cyane sinzi ko hari akandi kajambo tuba tugiye tutavuze nukuri twabivuze byose kandi ndashimiye Agaciro Media kuba mwatwimviriye ko nka Mountain Ventures mukaduha uno mwanya turabashimiye gose kandi dushimire n'abantu baza gukurikirana kino kiganiro aho bari hose yego twibutsa tuti iki gihugu n'igihugu c'iwacu umwe wese akore arafise uruhara nagira nkubwire Jeff yuko hari utu action duto no gupublia ifoto y'ikibanza c'ingenzi aho uri kura contribuer rero nibaza yuko nk'iki gihugu dufise imiliyoni zirenga 10 na zingahe imiliyoni nyinshi z'abarundi umwe wese agize akantu k'action akora umwe wese avuze neza iki gihugu ahari dufise abantu benshi muri diaspora dufise abarundi bari muri kandi baraba kino mu bindi bihugu bitandukanye ku mugabane wa Buraya bari muri Amerika bari ahantu hatandukanye bavuge neza kino gihugu bavuge ivyo dufise byo kurata bya kino gihugu kandi ivyo bizogira impact kuko abantu binjiye muri kino gihugu bizotuma imiryango ekonomi ya kino gihugu itera imbere uraba amahera u Rwanda rwinjiza n'ibindi bihugu Tanzania Kenya n'ibindi za Egypt amahera menshi ariho nk'ibihugu usanga bibeshejweho ekonomi yavyo yubakiye kuri tourisme urumva ibijanye n'ikawa ibijanye n'icayi n'ivyiza ega birashoboka kuko bategeza kubakira kuri tourisme kuko abanyamahanga nibo bazana amahera y'agaciro cyane gose urumva rero nibaza yuko le tourisme irashobora kwinjiza amafaranga menshi cyane urumva anatanda yuko tugira ikawa nyinshi ishobora kutuzana amafaranga canke tugira icayi canke tugira n'ibindi bishogwa bitwara umwanya bitwara igihe tuvyibukanye mugabo nkamwe dushoboye gukorera hamwe tugateza imbere tourisme irashobora kuba isoko y'iterambere rya kino gihugu tourisme irashobora kuba umushinge wubatse ekonomi ya kino gihugu ivyo turabivuga kubera yuko turabizi ko n'ahandi biba rero uruhara sugwanje gusa uruhara sugwanyu gusa twebwe umwe wese arashaka gukanguka akagira utwo tuaction duto akavugira iki gihugu yirengagije bibi mugabo tugashira accent kuri vyiza aho turi hose turi kumwe n'abanyamahanga mbega tuvuge guti iki gihugu tutari mu Burundi tuvuge guti iki gihugu nibaza mu by'ukuri yuko ivyo tubikoze tuzoba duhanze service nini iki gihugu tuzoba duterereye mu buryo budasanzwe mu gufasha iki gihugu gutera imbere kandi ivyo bizokrea ubuzi ivyo bizotuma amakori n'amatagisi yiyongera muri kino gihugu nibaza yuko turi kumwe twese turashaka gushika ku bintu binini kandi ivyo birakunda turatezera turagushimiye cyane Bonaventure nije ndabashimiye tugushimira ukanya wafashe udusangiza ivyiyumviro utubwira uburundi ivyo dutunze ko bidufitiye akamaro kanini bakunzi ba Agaciro Media tubabwira ati ivyiyumviro tubazanira abajene abantu batandukanye kugira ngo dushobore kudupartager ama idée mu madomene atandukanye tubabwira ngo musangize ikiganiro abandi
kugira ngo bose abashoboka bashoboye kumva ibi vyiza, bashoboye kumva uburundi bwacu ivyo bukeneye. Rero tubabwira ngo mushike gusanga ikiganiro abandi, tuzosubira ku kindi kiganiro.